urabona turakura dufise abantu badusapotinze turiko tuva inyuma harimo abaririmbyi benshi umuririmbyi Steven Sogo n'umuntu uno munsi congera afise ikintu yaterereye turacafise akantu ko kugwanyana muri duke dufise nibaza yuko tuzotera imbere umunsi tuzobona yuko duke dufise dutegerezwa kumenya ukuntu tudusangira atawuteye igitsurundi. All right, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndaguha ikaze uri kurotira right now kuri Isanamu TV online. Ndaguha ikaze mu kiganiro cyacu. Iyi ni profile nagenda kuzaniye umuntu umwe ari very talented sana. Nimba wahora ukurikirana umuziki kera muri tuvuge muri 2000 kuduga uramuzi cyane. Nimba wahora uja mu Kamenge kuri Centre Jeune Kamenge yaravuza guitar, ladies and gentlemen, abantu bagakoma amashi, yavugiriza abantu batandukanye, abastar batandukanye bemewe mu kuririmba live music, akajya inyuma akavugiriza guitar. Nawe se wundi yitwa Bobona mu bwami bwacu. Ikaze brother. Merci beaucoup. Umeze neza? Umeze neza cyane gose. Je kera naho ndamubona ku mashow atandukanye. Tukiri bato tugenda kubaraba ugasanga tugiye nka saa 5 saa 6 duteranye nyene turindiriye ko baza bakavuza dang yeah man, congratulations kwanza kuba uri talented kandi ukaguma ushidikanya ukora umwuga wa music ya. Thank you. Okay, kumenga uratekereje cyane ndashaka ko Sinekereje cyane ndacurabona yo gijambere nshuti ngaho mugabo sinabaye DPIs mugabo sitekereza cyane gose. Yeah. Amazi gihe ari ibujumbura tukaba twahisemo ko atosubira inyuma kandi asanzwe wa muri Italy atusubira inyuma kandi tutamuhamagaye ngo tuvugane byinshi bitandukanye. Kiganiro cyacu ni profile, dushaka tuvugane guhera kuri Bobona ho hasi, ukuntu watanguye career ya music. Ndashaka kumenya education, ukuntu wize ibintu wigiye, uza wisanga mu muziki gute. Reka duhere kuri Bobona ataratangura music. Byagenze gute ngo utangure kuririmba by the way? Yego ni ibintu nakurikiye cyane, ibintu by'imiziki cyane kuva nkino umuntu muto nakunda abaririmbyi nka Wacancho, Baniki Dave, abaririmbyi biwacu dusanzwe dufise n'abandi benshi. Nkumviriza imiziki mugabo hageze ko nza ndumviriza indirimbo zaba Aroni Tunga bari kumwe n'abangabo Leonce ijyamyaka naravuga ati none byogenda gute kugira umuntu ashobore kuririmba. Haje bakidumu rero ndavuga ati no negeza kurondera nanje ukuntu no bijamo nivyoroshe cyane. Natanguye ndi mu magroupe mato mu Cibitoke, Kamenge, za Kinama n'abandi twatungana mu Gihosha, mu Gasenyi. Buhoro ndatinda ndinjira kuri Centre Jeune Kamenge. Niho novuga yuko natanguye kwiga rero nyavyo cyane umuziki no kunokora umuziki. Umuziki ukwita Bobona, amazina yawe nyakuri? Nitwa Nikuze Bonfils. Okay. Bakaba bashobora no kunyita Bobo, benshi baranyita na Bobona. Bobona wibaza ko ryaje gute? Bobona mu bisanzwe ni Bonfils Bobo. No kuvuga ndafise umuririmbyi nkunda cyane yitwa Richard Bona. Ndakunda ukuntu ya career yiwe yagiye agenda. Aravuza cyane, afise talent novuga ikomeye cyane mugabo kenshi ndavye ibintu yagiye aracamo naho ashitse ku isi ubu akaba yemewe. Naravuga ati uyu n'umuntu wo kurabira kwa karorero. Hanyuma ndafata Bonfils na Bona ndabifatanya bivamo Bobona. Aho hari ryari? Aho hari mu myaka ya nofata mu 2019. Ego. Okay. Imbere yo gutangura karere yawe y'umuziki, nihe mpano wari ufite before? Impano je namye mfise vraiment kwamenya no kuririmba, narakundi kuja mu bintu by'amakohale. Sino kwesha muri football ari fo vraiment. Ngiyeyo abagenzi ni bagiye gukora twasha dutsindwa. Yego. Okay, ucuja muri music. Abavyeyi bavyakira gute? Wagiye muri music uri mu wakangahe mu mashuri? Novuga yuko nabitanguye kuvyiyumvira nkiri muto cyane, bazanyiga nko muri mu wa gatatu. Abavyeyi byabaryohera cyane gose kubera bano muririmvyi ukuntu afatwa ubu byaramaze guhinduka mugabo kenshi babona yuko ugiye mu muziki ugiye kuba umuvuayu atashobora kwishikana canke atakazoza. Ntivyoroshe mugabo buhoro barabitahuye. Hama uraheza amashuri?
yego secondaire wigiye iki nize lettres modernes abanahije kuri lycée de l'humanité. oh my god université université sinigeze munyuza ikirenge bwa no wambesha yego ufise indoto by the way yo kuzokwiga université kwiga université no ntabyo nifuza kubera iyo ndagira ama formation atandukanye yo gushobora gukora yindi myuga iri ruhande y'umuziki numva nibaza yuko birankwiye pour mu masaba. Okay, imbere yuko igihe watangura music ndashaka kumenya ubuzima bwo muri Centre Jeune Kamenge mwari mubayeho ubuzima bumeze gute hajya? Centre Jeune Kamenge ubuzima twari tubaye bwari bwiza kiyagiye twari dufashwe neza nk'abantu baririmba naco twabura ushaka gitari wararonka ushaka kugira repetition travail avoir warabironka ikintu cyose ushatse uri umu animateur wajya maze kwinjira muri centre wakironka no kuvuga twararonka ibintu byinshi tudashobora no kwigurira twebwe kubera urabizi ko dukura muntu no kugura gitari kenshi usanga bigorana mugabo kuri Centre Jeune Kamenge baraduha byose urumva novuga vraiment ni kigo cyadufashije cyane gose mu bintu byinshi. Wagiye kuri Centre Jeune uzi kuvuza ibishurangisho? Oya nagiye kuri Centre Jeune Kamenge ndavyifuza natanguye kuvyiga muri quartier nyene bijyana n'abagenzi mugabo kuri Centre Jeune Kamenge n'abantu baduha handi ma formation niyo natanguye kwiga gitari inzi ivyo ndimo mbona ati gitari kivuzwe ku nkamenya principe za gitari ibintu bisabwa sino rya mbere nyene kwa bari by'abagenzi nyene improvisa nyene utuntu nyene mugabo atari ibintu bishika kure. Okay, ucuja muri band ya Steven Sogo yego. Byagenze gute kugira ngo uje muri band ya Steven Sogo? Kugira nje muri band ya Steven Sogo je narakunda kurama repetition yabo. Nari umuntu uvuye ku ishure après midi nasubiyeyo nashancaja. Hanyuma ndamurondera ndamusaba nimero yiwe bisanzwe arayimpa ndamusaba kwinjira muri groupe ni byaramfasha umwanya ngambwira ati urabandanyuza ubandanye wiga gitari ngaha tuzobiraba hanyuma buhoro ndatangura kujya mu bimenyereza. Okay yego hama umaze kujya mu bavugiriza Steven Sogo muri band yewe akigegiye mwari mufite 6 menshi cyane yego vraiment cari top sana kuri groupe yacu. Byari bivuze iki kuri carrière ya Bobona gushikira ahantu gacha ubona mugezweho muri kuma 6 ameze nkajya byagize byafashije iki carrière yawe? Byamfashije cyane muri carrière kubera urabona hari hageze n'igihe ibintu by'amakaraoke mu bisanzwe abavyeyi benshi mu Burundi baba bakigusuporta muhira kubera gutaha amajoro ibiki n'ibiki ubwo byaramfashije par exemple gutangura ubuzima bw'iwanje naho umuryango watanga support mugabo nabandi hanze rumva amahera make ndonka ubuzima bwasha bubandanya ndi free ntagura abavyeyi hama nkamenya nuko shobora kugenda. Ikindi kintu byamfashije cyane nuko indirimbo yanje ya mbere nashoboye kuja muri studio tamuntu numwe amaye support ndavuga ati reka ngende ngo indirimbo yanje ya mbere yari amafaranga yawe kuri mu mufuko. Yego avuye mu muziki. Uyisohorera kwande? Yari ya Domix ico gihe yakorera ngaho muri ville studio nyimba yitwa Hope Studio sindavyibuka mugabo yari ya Domix. Yego byari byoroshye kuja muri studio ukavuga ati ngo munangure carrière solo yiwanje nje muri studio rero ndirimbe ntivyoroshe naho nyene kubera ugitangura bo studio uri timide ukuntu irakwintimida studio urumva byaramfasha n'igihe ukaririmba akakubwira ati niba ubuyo genda muhira umvirize indirimbo yiwawe neza uzogaruka kuririmba. Yego. Okay, ucusora indirimbo yawe ya mbere hari muri 2000? Aho hari muri 2000 ntihenze ni 2000 ntihenze. Yego. Kuva muri 2000 gushika muri 2019 uca ugerageje kuraba umaze gusohora nk'indirimbo zingana gute? Ni nyinshi cyane.
umbajije indirimbo mfise nofuma mvuga kuzizwi zimaze gusohoka kubera indirimbo mfise zitarasohoka igitigiri ni cinshi cyane si nibaza ko noshobora kuziharura reka dufate yuko ubu mfise ama album atatu ya mbere yarimo indirimbo 12 yitwa ikirangamisi ya kabiri yitwa abagenzi irimo indirimbo 18 hari yindi ya gatatu irimo indirimbo standatu irasohoka mugabo ndiko ndaraba nayisohoye jewe izosohora ubundi ushatse kuvuga mu bisanzwe abaririmbyi si ngombwa yuko ama projet uba ufise wewe uyasohora ashobora kuba ufise projet ukabona ati uno mwanya ntibikenewe yuko je iyi projet isohoka ugafata uwundi afise talent ukamuha iyo projet ama ukamufasha akavansa. Wow, byiza cyane. Igikorwa cyiza cyane. Hama ucuva mu gihugu uja muri Italy hari ryari cyo gihe? Hari ma 2001 ngenda Italy. Ego mugabo no vuga yuko nari kumwe na famille bien avant. Okay, hari before ko ugurura ya band yawe? Ego band nayo uguruye ngarutse nga ma 2003. Okay. Yari yitwa gute? Band nayo nayise abahigi. Kubera iki wayise abahigi by the way? Urabona umuririmbyi mu bisanzwe arahiga. Urabona uvuye mu buzima bwa Europe ujinga kenshi udafite akazi uri mu artiste hariho ufise na famille bisaba yuko utegereza gukora cyane kugira nk'ikintu utana muhira. Urumva rero utegereza kuja kuri chasse y'ibiraka ukamenya ingene uganira n'abantu kugira uronke ama marché. Ni ikintu kitaba coroshe ku mu artiste utangwe kugira groupe yiwawe kubera ugiye kuraba ibintu by'ubuzima bwa karaoke ni bon birafasha abaririmbyi mugabo kuri niveau hari niveau ugerako ukabona yuko utegerezwa so turabigira nka business yiwawe mugabo ugikorera undi muntu ntivyoroha vraiment ego. Target yo kugurura iyo band yawe yo gutanguza band yawe yari iyihe? Target yo gutanguza band yiwanje yari yo gushobora kuzoshika ku kintu abikora business na jewe ashobora kuronka nka bar par exemple nga iwanje nkayugurura ntivyakunze mugabo c'est même pas trop tard. On sait jamais. Turacahiga no. Akenshi abaririmbyi iyo bavuye mu gihugu bakaja mu bihugu byo hanze kubayo usanga kenshi kugira ngo basohore indirimbo bigorana basohora indirimbo nkeya cyane papo yuko basohora bari wabo. Ndashaka kumenya impamvu no bivana niki? Ego hanze nagomana kugisa ikintu coroshe cyane gose. Je ntivyambaye ko cyane kubera jewe ndafise vyose mugabo no mbuzi ikindi kintu ushobora gusohora indirimbo muri studio. Je ndafise studio dukorana ndashobora gusohora indirimbo manya yose nshakiye ama video hari n'abaririmbyi bamaze kuza mu gihugu ciwanje mbambo nkaba connecta ntibabivuga kubera nyene nuko biba bimeze mugabo nkaba connecta ambwira n'umu producteur wanje genda tukavugana agakora video hanyuma akayiza nino igituma bitoroshe ni ijya connection mu hanze ntushobora kuvyuka urafise indirimbo uragiye muri studio kubera ufise amahera ushaka ufise na talent tukagenda ufise amahera yo anyo akwakira kubera iki batakwakira bararaba ni projet ura deposer projet yiwa muri studio ndiko mvuga iburaya projet yiwa barayiga babona yuko bashobora gukora indirimbo bashobora no kuzigukorera kwa gusa hanyuma basigaye yuko barondera equipe bashobora kumana jinga ikamba kakugira promotion kugira uzoshike hejuru urumva ni igikorwa kitoroshe cyane gose. Niyo mpamvu okay kuri wewe rero ufise studio ya ufise ibikoresho muhira nikiye kintu kiza kikugora like kuko akenshi umuririmbyi afise opportunity yo kuronka kumushoboza gusohora indirimbo nyinshi usanga sohora indirimbo nyinshi mugabo mwebwe ugasanga muba muri busy nakazi kenshi kabituma cyane. Pour le moment nibaza yuko ugiye kuraba ama style yiwanje mvuza ni style ntibinyorohera cyane gose ku buryo nshobora gushika ndacagwana kubwinda deja intambwe kuronka umuntu ushobora studio ushobora kuvuga ati karibu turakwakiriye ama video hari video maze gusorera zibiri hanze bakakwakira ni intambwe deja urumva indi ntambwe irashobora kuza nko kwishitashobora kuza mugabo wamizako gusa ikintu novuga
ni patience en general sinzi ko nishuye neza ikibazo ni cyo nuko nyene ngabo bisaba patience hari abaririmbyi benshi uzogenda kuraba bari muri aya mastile nshaka gukora uzosanga benshi bashitse kure bari kurushi mugabo barahari kandi b'abarundi okay izo style ashatse kuvuga ni style wowe uririmba kenshi zisaba ko mu gusohora indirimbo ugira patience kugira ngo utange product imeze neza okay congratulations mu misi iheze mu myaka iheze nari si myaka iheze na amezi aheze narigeze kubona uri kuraririmbira abantu like kwibarabara bijye byari biki yari blague nari kumwe n'umurundi kazi yaje kundamutsa hanyuma urabona iburaya y'abantu bigira kwibarabara kajaminga nyene bakabaho utungorongoro nari nciyeho ndakunda kubigira je nciye ahantu sinyangana ndaririmba nabo nyene kubera nabo ni n'aba artiste baba bafise des rêves kandi urabona n'abazungu kikwereka yuko umuziki atari ikintu coroshe urumva ndababona bajya benshi ushima hariyo n'abagowe gusumba twebwe ari abazungu urumva kugorwa simpaka ngo ufise urukoba irabo cyangwa mugabo ijya esprit mfise jewe nkukundi ngandi kuruzo mbona nga mu makaraoke nje ngaha sinshobora kuyangana ngiye mu karaoke nkaririmba ndayifata tu ni famille abaririmbyi turi mu muryango yego turi mu muryango umwe kandi turondera twese gushika ku kintu kimwe bo n'urukundo en general mfitiye umuziki yego n'urukundo hama nko mu kurangiza ikiganiro cyacu uri umuririmbyi nawe ugeze ku rwego tuvuge ni urwego rutari ugwo hafi mugabo ushobora gusapotinga abandi baririmbyi mu minsi yeze twarabonye kuri social media zawe utanguza ikintu cyitwa Bobona Music ndetse n'izina ryawe urarihindura uhita Bobona Music ndashaka kumenya impamvu wahinduye iryo zina rya Bobona Music and kuri page yawe hariho urafise logo y'igitare Bobona Music hari abantu bibaza maybe kiri muri bimwe muri projet za Bobona agiye kurangura yego urabona turakura dufise abantu badusapotinze turiko tuva inyuma harimo abaririmbyi benshi umuririmbyi Steven Sogo n'umuntu uno munsi congera afise ikintu yaterereko nibaze ko ikiganiro aza kucunga Steven Sogo Imana iguhezagire tunamukeze kuri album yiwe nziza yasohoye aheruka gusohora na album yitwa Mbali Sana unashaka kuyumviriza yego tukaba tumushimiye nukuvuga sino kwibagira kijya kintu utaye kajya kantu kubuntu urashobora boje uno munsi nsho ndashobora kuba muziki ntumbeshejeho franchement sinobesha ndashoboye kuba ata muziki mugabo sindawuheba urumva rero hari abandi uravyiziga nzira ducamwo umuntu ashiyareka uburi umuegoiste mu bisanzwe urashobora kuba tujya duke ufise simfise byinshi mugabo ndifuza gusangira bijya bike mfise nabo bandi bari inyuma nico gituma rero wabonye hatangwe Bobona Music okay hama après yo ngaho izo bari nka record label yeah okay Imana ibihezagiye mu myaka iri imbere cyangwa vuba cyane oya bisa n'ivyatangwe nibaza yuko nzova nga nkoranye n'abaririmbyi buri nka babiri pas personnellement sama featuring mugabo ndashobora gusapotinga abaririmbyi babiri bagasinya yego turamaze kuganira no turamaze no kuja mu mamezo anga atandukanye siratse kuyavuga ubu mugabo ubu aho bigeze ndashobora kubivuga quand même ntikiri secret quoi okay yego abo baririmbyi umukobwa n'umuhungu nimba atari banga ariko pour le moment n'abahungu gusa bo ndifuza kuronka umwigeme umwe mugabo sindabona exactement wariwe uvuze uko nciye niyumvira abantu bavuza live music kenshi bafise ukuntu bavuga ati umuziki mwiza n'umuziki uvuga iki sivyo muri abo babiri nizere ko ari abavuza gusa bari capable gushobora kuvuza umwe afise talent franchement ntabeshe ça serait très dommage atamenyekanye afise talent sara vraiment yego okay ubundi si live music comme tel mugabo araririmba neza nta instrument avuza mugabo arafise ijwi n'izindi talent ay maborogoro bizoza twese dufise aho twavuye urumva mugabo ubundi franchement naje ewe agiye mvuga ati man ibi bintu nibiki
afite indirimbo imwe uzomubona ngira tuzoronka akanya ko kubona turi kumwe twatera imbere zoba ari iteka kabisa. And reka tuvuge ku buzima bwa Bobona hariya n'umuryango bimeze gute, ufise abana bangahe ubu? Ufise abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Umuhungu afise imyaka 10, umukobwa bientôt mu kwa mbere itariki 16 akwiza imyaka 6. Nabyo umukobwa arakuze. Arakuze cyane. Mu bana bawe ufise nta numwe afise talent yo kuririmba so far? Ugerageje kubaraba? Ego ujya mukobwa nakunda kuririmba cyane gose kandi arabinsaba arambwira ariko avyifuza des fois atanguye kumbwira yuko nuza ndamuha amakuru ya gitari nkaba nashoboye kumwandikisha mu ishure bigisha umuziki mugabo ry'abana boroho. Wow. Okay. Ni byiza cyane. Ni byiza kabisa. Ndakunda kubona abavyeyi bariko barashigikira abana ku mpano bafise. Twizere ko n'abazoririmba mu myaka iri imbere. Yego reka tuvyizere gusa mbo si obligation umva bishitse agahindura jewe abana biwanje nzobareka babe free mu wese azofata choisir. Okay. Umuziki muri rusange mu gihugu ubona gute? Wewe uri hanze mu mahanga uhora ubona gute like? Umuziki w'u Burundi warateye imbere tugereranije no mu myaka yahera kandi merci namwebwe kubera munafasha cyane ama media utunenge naturabizi ntituze bo haba mu media warinjo sinorinda kubivuga ngo tujya mu bintu urumva haracabuze ikintu twita solidarité urukundo bo turacafisa akantu ko kugwanyana muri duke dufise nibaza yuko tuzotera imbere umunsi tuzobona yuko duke dufise dutegerezwa kumenya ukuntu tudusangira atawuteye igitsurundi naje sinikuyemo urumva utunenge ntitubuze. Okay, reka tugushimire cyane Bobona ko waduhaye akanya ko kuza mu kiganiro byari iteka cyane. Nje ndabashimiye. Hama twitege ibikorwa bishasha byari bya kuva iwawe apana imbere apana mu baririmbyi kwanza. Je ibikorwa vy'iwanje iki kibazo abantu benshi bamaze kukimbaza mugabo turashaka kumva Flowers Bloom ikintu mbona no korayo ari nka video mugabo franchement sinari ready cyane ubundi ngaha ngira intuze nyagukora comme jewe naje kugira ndabikine no kurana nabandi mugabo birashobora gushika bo sinzi nzoraba umwanya uhari ndacari ngaha bishitse ndashobora ni video yonyine nico kintu mbona nshobora gukora ishobora kuba surprise reka tubihe umwanya turabe kwizo bidukundira. Wow. Kuri wowe uri turaba uri umufana wa Bobona arafise surprise irashobora kuba surprise irashobora kuba nejo canke hirya ejo bivanye n'ukuntu ariko arabitegura n'umwanya ukuntu uzoba umwemerera gukora ivyo bikorwa ndagushimire cyane brother. Hama ndakwifuriza umwaka mushasha Noel nziza. Yes, ndagushimire wafashe kanya ko kuraba ikiganiro cyacu yari Profile. Ndakwifuriza kandi Noel nziza n'umwaka mushasha uri kuraraba Isanamu TV online yari Bobona umwanditsi akaba ari n'umuririmbyi aracuraranga ibicurarangisho live neza cyane mvuze ati n'umuririmbyi aba ari akompanye arashobora kuvuza arashobora kuririmba ari talented cyane umuzi ku ndirimbo zitandukanye Flowers Bloom iwacu ikirangamisi album n'ibindi byinshi cyane amaze gukora mu muziki wacu ndundi tunamukeza. Hama nimba uhejeje kuraba kino kiganiro cyacu ugisangize n'abandi baheze bakirabe kino kiganiro kandi ndagushimire cyane. Je nitwa Jibril duhure kandi next time bye bye.